Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza edo nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kwibanda ku gisata cirabana n'umutekano, tukaza kubabwira ibintu bihambaye cane kandi biteye ubwoba biriko biraba ku basirikare b'u Burundi bari muri Kongo, aho bari kwicwa ku bwinshi, benshi bakaba batanguye no guhunga bakerekeza mu mitwe yitwaje ibigwanisho ibarizwa ku butaka bwa Kongo, harimwo Red Tabara ndetse na FNL. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi byerekana ko mu minsi iri imbere ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ku munsi abasoda b'u Burundi bari muri Kongo bariko baricwa, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo agire ico akora agahitamo kurungika abandi basoda. Abenshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ivy'abasirikare b'u Burundi bariko baragwa muri Kongo bitamuraba, ikimuraje ishinga ari akanote ariko aracayo. Turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira ko abasoda bashika muri 118 biciwe rimwe mu ndwi iheze. Ibi akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'ubutunzi, aho kwiyunguruza mu Burundi bisa n'ibyahagaze kuva kuri uyu wa mbere bivuye ku ikena ry'igitoro. Ni mu gihe leta y'u Burundi yo ivuga ko atanyishu ibona ku iryo kena ry'igitoro, aho umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika aherutse gutangaza ko inyishu y'igitoro atayo afise, kandi akavuga ko ibibazo by'igitoro bitamuraba. Ibyababaje abatari bake babona ko iyi leta ya General Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika yananiwe gutunganya igihugu, kandi ko yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ko yari ikwiye gutanga imihoho harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyene turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi bihambaye kandi byerekana ko iyi leta yamaze kunanirwa, kandi bikerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atabushobozi afise bwo gutwara igihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ko amashirahamwe 6 ategamiye kuri leta y'u Burundi yitwariye u Rwanda muri sentare y'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC. Ibyo bihugu bisangiye ayo mashirahamwe yagiriza u Rwanda ko rushigikiye umuhari w'abarwanyi Red Tabara mu gitero cahitanye abantu barenga 20 mu Gatumba mu mpera z'umwaka uheze, ariko u Rwanda rukaba rubihakana rwivuye inyuma. Benshi bakavuga ko ibi biriko birakorwa ari ugucafuza ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Mu by'ukuri abarundi nabo bazi neza ko Red Tabara ritaba ku butaka bw'u Rwanda, kandi bazi neza ko Red Tabara ataho ihuriye n'u Rwanda. Benshi barundi bakabemeza ko ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yabikoze mu ntumbero yo kujijisha abanyagihugu kugira ngo bahugirwe ku kibazo c'u Rwanda ndetse n'u Burundi, birengagize ibibazo bitandukanye ariko arabateza, harimo nko kuba yaratambye abasirikare b'igihugu ciwe agahitamo kwironkera amafaranga, aho benshi bavuga ko yakoze amakosa akomeye cane. Ubu igisoda c'u Burundi kikaba cyarasambutse, akaba rero mpamvu imirwe yitwaje ibigwanisho iriko iraza igatera amagrenade, igakora ibitero bikomeye, igahitana abanyagihugu, abasirikare n'abapolisi, kandi bikarangira isubiyeyo atanumwe ufashwe. Ibyerekana neza ko mu gihugu c'u Burundi harimwo ikibazo gikomeye cane kandi giteye ubwoba. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wica ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza, byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abasoda b'u Burundi bariko barazira iki? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo
gutanga amaraso y'abana b'u Burundi nawe akaronka amadolari, ayo madolari ariko araca muri Kongo akaba atari nako arinjira mu kigega ca leta, ahubwo akaba ari kujya gukora ibikorwa byiwe hanze y'igihugu c'u Burundi. Abarundi batari bake barababajwe no kubona abasirikare b'u Burundi bariko baricwa umunsi ku munsi, kandi bikaboneka neza ko ataco bibwiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Indi mirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yaratoraguwe mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho nyine hatowe indi mirambo itari mike y'abasoda b'Abarundi. Habonetse imirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe muri Ngungu ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. N'uyu munsi kw'igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatanu 2024 hatoraguwe indi mirambo igera ku 118 y'abasirikare b'u Burundi, nyuma y'uko muri ibyo bice hari habereye urugamba rukaze hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Ingungu habereye imirwano biza no kurangira aka gace ko muri teritwari ya Masisi kigaruriwe n'ingabo ziyobowe na Sultani Makenga. Nyuma y'iyo mirwano, imbuga nkoranyambaga zatangaje ko muri ibyo bice haguye abasirikare benshi b'u Burundi, harimwo ko n'urubuga rwa Pacifique Ninahazwe, Umurundi ushinzwe gutabariza bene wabo bari mu kaga, aho rwahise rutanga amakuru ruvuga ko abasirikare b'igihugu cyabo benshi baguye mu ntambara ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Anavuga ko atanze mpore ku miryango y'Abarundi babuze ababo mu ntambara, abenegihugu b'u Burundi batazi ico igamije. Gusa uru rubuga rwa Pacifique Ninahazwe nta mubare rwatanze w'abasirikare b'igihugu cyabo bapfuye, ariko ruvuga ko rugiye kuzatanga amazina yabo ndetse rukatanga n'ibiriko birakorerwa muri Kongo biriko birabera ku basoda b'u Burundi. Ibi kandi byavuzwe cyane mu mpera z'umwaka ushize nyuma y'imirwano yari ikaze yagiye ibera mu bice bya Masisi nk'ahitwa Kishanga no mu nkengero zayo, ndetse no mu bice byo muri teritwari ya Nyiragongo. Amasoko yacu avuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi zaburiwe irengero, abandi bakaba bamaze gufatwa mpiri, harimwo n'abandi bakomeretse ku buryo bukomeye cyane, abandi bakaba batakaye mu mashamba ya Kongo. Aya makuru anahamya ko imirambo yabashije kugaragara igera ku 118, akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Iyo akaba ari yabashije kugaragara mu gihe indi itabashije kugaragara, abandi bo bakaba bakomeretse bikomeye cyane, abandi bakaba bafashwe mpiri na M23. Ikibabaje, leta yabo ikaba ataco iriko irakora kugira ngo igaruze abasoda babo bafashwe mpiri na M23, ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya guha amategeko abarongoye amabatayo ngaha mu gihugu c'u Burundi kongera gukora intonde z'abasoda bashasha barungikwa muri Kongo, aho iby'abapfa bitamuraba, ikimuraje ishinga ari akanote ariko aricira. Ibi bikaba biriko birababaza Abarundi batari bake babona ko ibiriko birabera ku butaka bw'u Burundi biteye ubwoba, kandi benshi bagahamyamo ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari akwiye gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko ariko arahemuka ku rugero rukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu banyagihugu bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho iyi ntwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda Abarundi. Benshi bavuga ko mu myaka 18 CNDD-FDD imaze itwara igihugu c'u Burundi atakiza yigeze ikorera Abarundi, ahubwo ko n'ibyo yasanze bikora ubu ngubu yamaze kubisambura ku rugero rukomeye cyane. Kwiyunguruza mu Burundi bikomeje kuba ikibazo gikomeye kubera ikena ry'igitoro, mu gihe leta y'u Burundi itangaza ko atanyishu ifise ku ibura ry'igitoro, ibyabashavuje abatari bakeya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kwiyunguruza mu Burundi bisa n'ibyahagaze kuva kuri uyu wa mbere bivuye ku ikena ry'igitoro. Ni mu gihe leta y'u Burundi yo ivuga ko atanyishu ibona ku iryo kena ry'igitoro, nk'uko umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika aherutse kubitangaza, akavuga ko atanyishu afise ku ikena ry'igitoro, kandi akagaragaza ko leta yiwe yamaze kunanirwa. Ariko icyababaje Abarundi nuko nyine badatanga imihoho
ngo bahe abandi bagerageze kuko biboneka neza ko gutwara byabananiye. Naho abarundi bayisaba gukora ibishoboka byose igitoro kikaboneka kugira ngo boroherwe kwiyunguruza, biboneka ko ubuzima butakigiye koroha kuko byankenerwa nka byose biriko birabura n'ibibonetse bikazimba ku rugero rukomeye cyane. Yaba amasitasiyo ya lisansi imodoka ntibigira igitoro kuko biraboneka neza ko cyamaze kubura neza mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari yahenze abarundi ko ikibazo akifatiye mu minwe, akabereka ko wari watumye igitoro kitaboneka ari General Alain Guillaume Bunyoni, ariko abarundi batunguwe no kubona igitoro na gike cyabonekaga ku bwa Bunyoni ubu kitakiboneka, aho benshi bamaze kuhamya ko Bunyoni yarenganijwe ku rugero rukomeye cyane, kandi benshi bakemeza ko busuma Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora busumba ubwakorwaga na General Alain Guillaume Bunyoni. Mu mabarabara uhabona imirongo miremire cyane y'imodoka zirondera igitoro, ahandi ukahabona abantu bariko bagenda n'amaguru bagiye mu bikorwa bya misi yose. Igihe cy'isaha 11 z'agatondo hamenyerewe ko abantu benshi baba bariko baraja ku tuzi. Nta bisi yunguruza abantu ubona mu ibarabara. Ku bitorohewe kugenda n'amaguru ku mvo zitandukanye, aho buririra bisi usanga hari indwano n'induru. Umwe wese agwanira kurira bisi ngo arabe ko yashika ku kazi hakiri kare. Haba ku banyagisagara ca Bujumbura n'abaja mu ntara hagati batashimye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika, bose bibaza ingene bigiye kugenda mu buzima bwa misi yose. Basaba leta gukora ibishoboka byose ikagurukira umunyagihugu muto kuko ariko ararenganywa ku rugero rukomeye cyane. Uko abanyagihugu nka bose batabona iyo biva n'iyo bija niko bigiye kumera, niko n'abashingamateka babibona ndetse niko n'umukuru wa leta abibona. Basaba umukuru w'igihugu guhagurukira ikibazo hagatorwa umuti urama kwiyunguruza bigasubira nk'uko byahoze kandi bikagenda neza. Bitari ibyo abarundi barajya mu ibarabara bamwamagane kuko n'ubundi ataco azaba ariko arabafasha, nk'uko mu minsi iheze yabahenze ko Bunyoni ariwe utuma igitoro kitaboneka, ariko amaze kumufunga bikaboneka neza ko ikibazo kitari Bunyoni ahubwo ikibazo kiri muri leta yose, cyane cyane nko ku muryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru adushikira avuga ko igitoro cyakagiye mu Burundi gishorwa muri Kongo, aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yironkera amadolari. Ibi nyene bikaba byaratumye igitoro kibura burundu ku butaka bw'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanirize ku makuru ari kuvugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ikomeje gutosekara ku rugero rukomeye cyane, ariko bikaboneka neza ko u Burundi buri gukora ibishoboka byose kugira ngo bucafuze ishusho y'u Rwanda mu makungu, aho bariko barakora amarimetanya akomeye cyane, bakavuga ko abatera u Burundi bose baturuka mu Rwanda, mu gihe bizwi neza ko Leta Itabara imaze igihe itera u Burundi idaturuka mu Rwanda, kandi bizwi neza aho ituruka n'ingabo z'u Burundi zikaba zigiye kumara imyaka irenga 2 ku butaka bwa Kongo, aho zagiye kurwana na Leta Itabara, ariko bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabikoze afise icyo agamije. Mu by'ukuri nawe azi neza ko u Rwanda rutamutera, ahubwo ko yagiraga ngo asamaze abanyagihugu amaze bibagirwe ibibazo bitandukanye bari gucamo muri no minsi, bahugirwe ku kibazo c'uko u Rwanda rwanga u Burundi. Amashirahamwe mu Burundi yitwariye u Rwanda muri sentare ya Yasi, aho bayireze ibyaha bitandukanye. Amashirahamwe 6 ategamiye kuri leta y'u Burundi yitwariye u Rwanda muri sentare y'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko Yasi, ibyo bihugu bisangiye. Aya mashirahamwe yagiriza u Rwanda ko rushigikiye umuhari w'abarwanyi Leta Itabara mu gitero cyahitanye abantu barenga 20 mu Gatumba mu mpera z'umwaka uheze. Aya mashirahamwe asabira indishi y'akababaro imiryango yabuze ababo ingana n'imiliyaridi 3 z'amadolari ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryaronse ikopi ivuye muri iyo sentare iri Arusha muri Tanzania, yerekana ko urubanza rwakiriwe kandi ko igihugu cy'u Rwanda cabimenyeshejwe. Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifise kuko leta avugira ataho ihurira n'ibitero biriko birabera mu Burundi, kandi ko ataho ihuriye n'ibiriko biravugwa n'u Burundi. Bamwe mu bakurikirana imanza zibera muri uru rukiko rwa Yasi bavuga ko ico ayo mashirahamwe agamije atari ahanini kuronka izo ndishi z'akababaro,
ahubwo ko ari intumbero yo gucafuza igihugu gifitaniye umubano mubi n'u Burundi, ariko benshi bakabinenga kuko u Rwanda ataco rupfa n'u Burundi. Urwandiko rw'ikirego Ijwi ry'Amerika ryaronse ruvuga ko ayo mashirahamwe yitwaye kuko ku bwayo igihugu c'u Rwanda cahonyanze amasezerano agenga umuryango ngo mu vyerekeye umutekano. Mu kirego cayo amashirahamwe ashimangira ko u Rwanda ari rwo ruhaye indaro umurwi w'abarwanyi Red Tabara wemanze ico gitero. Ijwi ry'Amerika ryaronse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya EAC kandi ko n'igihugu c'u Rwanda camenyeshejwe ko cokwitegura kwitaba igihe sentare izosasira. Umuhariri Tabara wemanze ico gitero nawe wabwiye Ijwi ry'Amerika ko izo manza ataco zibabwiye, bipfuza ko imbere y'iyo nzira hokorwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri vy'abo bishwe. Ingingo za 27 na 30 z'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ziraha ububasha amashirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kwitwarira. Yamara umushingwamanza Dieudonné Bashirahashize yama yaburaniye imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga muri iyo sentare yabwiye Ijwi ry'Amerika ko izo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza uhuriweko na bose kandi ataho yegamiye. Burundi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bwasohoye imitahe mpuzamakungu yo gufata abarongoye umuhari Red Tabara, aho bavuga ko bari ku butaka bw'u Rwanda, mu gihe leta y'u Rwanda ibihakana yivuye inyuma ikavuga ko ataho ihuriye n'abo bagizi ba nabi kandi ikavuga ko itarota itera u Burundi, ariko abasesenguzi mu bya politike bakabona byose bikorwa mu kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asamaze abarundi birengagize ingorane bamazemwo iminsi batewe n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru yacu tasozerere ku nkuru y'umubabaro iriko iravugwa mu ntara ya Rutana komine Giharo. Ninde yagandaguwe? Hari ikiziga c'umuntu w'umugabo catowe kw'igenekerezo ry'uno munsi kwezi kwa gatanu 2024 catowe ku mutumba Muhafu munsi y'ibarabara kw'irengero rya kabiri ry'ibigazi. Ni muri zone Muruze. Ico kiziga cari gifise inguma, ibikomere byinshi mu mutwe, nticamenyekanye umwidondoro, ariko abakibonye bavuga ko yari umugabo w'imyaka yoba yababa 40. Bavuga ko yari umuntu yiyubashe bafatiye ku kuntu yari yambaye neza n'ibirato byiza yari yambaye. Bagira bati uravye uko yari yambaye neza ni umuntu w'umutegetsi canke umunyagihugu afise amafaranga menshi. Batwangiye ko dufata amafoto y'ico kiziga. Urongoye igipolisi muri iyo komine na musitanteri bishikiye aho ico kiziga baciye bahamagara imodoka ambulance y'ibitaro bya Gihofi. Ambulance yaciye inyaruka kuza gutora uwo yitavye Imana. Gushika ubu ico kiziga camaze gushikanwa mu buruhukiro bw'ivyo bitaro Hôpital de Gihofi. Abaduhaye amakuru basaba babuze uwabo ko boshika kuri ibyo bitaro kuraba ko uwo yatowe atari uwabo, kuko bikeka ko yiciwe kure aca aza gutabwa aho hantu, kuko abanyagihugu bahegereye ntibigeze bamenya uwo muntu. Ariko ibi bikaba biriko biribonekeza mu gihugu cose, aho umunsi ku munsi ariko haratorwa ibiziga. Benshi bakemeza ko umutekano wahungabanye ku butaka bw'u Burundi, kandi bikaboneka ko intwaro ataco iriko irakora kugira ngo ikore amatohoza kuba bariko barakora ubwo bwicanyi, aho benshi bagiriza urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD arirwo rukora ayo mabi, kuko arirwo rurara rukizura mw'ijoro. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twariko bateguriye. Amakuru yacu nakagaruka kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane ari kuvugwa mu mutekano, ndetse n'ibiriko biravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibihangange biriko biramuhatira gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumuta ku w'amazi.